radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19-25-31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari kuri bonesha FM mu Burundi no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Urwego rushinzwe kurinda umutekano w'abaturage muri Gaza ruravuga ko abantu batari munsi ya 70 baguye mu bitero byo mu kirere bikaze by'ingabo za Israeli byibasiye amajyaruguru y'iyo ntara. Mu gihe mu Burundi barimo kwitegura amatora rusange ya mu kwezi gutaha, uyu munsi twabwishije undi mukandida wigenga mu matora y'abadepite Jules Niyongabo batubwiye impamvu yahisemo kutiyamamaza umukandida uva mu ishyaka iriniri. Muto sindi gito ndamaze kubona byinshi aho imigambwe yagomba kugira ingufu basanga yasenyutse, basanga haje umugambwe uyu iragijyanya kuri kabiri gatatu canke akaza uyu ugeretse ku wundi. Turajya no mu Rwanda mu kigo Biomasters gikora ibicanwa mu bisigazwa by'ibimera mu gihe igihugu cyanganye n'ikibazo kigabanuka ry'ingufu z'ibicanwa bikomoka ku mashyamba. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu cyo ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya Nina Hiradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo kijejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu cigaza kivuga ko igisirikare ca Israel cisha abantu hafi 100 mu masaha 12 aheze mu bindi bitero bikomeye vyabaye mu buraruko. Amasanamu yafashe n'ibitaro vya Indonesia biri Beit Lahia yerekana abantu bapfuye n'abakomeretse baryamye hasi ku kidegeri c'amaraso mu gihe abaganga bariko baravura abakomeretse n'imivyimba yazingiwe mu bitambaro. Umunyamakuru wa BBC Verify gisata kijejwe kugenzura ukuri kw'amashusho adondora ko iyo video nk'iteye ubwoba kandi ibabaje. Igisirikare ca Israel kivuga ko cagavye ibitero abagwanyi bakora ibikorwa vy'iterabwoba kandi ko kiriko kiragerageza gusenya inyubakwa zabo. Mu kiganiro bagiranye n'ikinyamakuru BBC Arabic citwa Middle East Daily, umwe mu banyapalestina bo mu karere ka Al-Karara gaturanye na Khan Yunis yapfushije inshuti ziwe muri ivyo bitero, avuga ko yumva isi yamutereranye. Bateye igisasu ku nzu umushikanje n'umugabo wiwe Mohammed Awad barimwo, yarafise inda y'amezi 5. Bisa nk'uko atamutu ushobora kuboneka ku kibazo cyacu. Ku banya-Israeli turi bitigiri gusa, nta n'umwe ariko aradufasha canke ngo arabe uko aya mahano yohagarara. Turindiriye gusa igihe cyacu ngo dupfe. Buri munsi dusezera abamaratiri bashasha. Nta hano namwe hatekanye mu karere ka Gaza. Ibi nivyo tubayemo, ubu nibwo buzima bwacu. Bose baraduhevye, naco tukimaze atari ukugwiza ibitigiri gusa. Israel yagavye ibitero vy'indege mu bibanza yavuze ko ari vy'abahuti mu vyambo vya Hodeha na Sarif muri Yemen. Umushikiranganje wo kwivuna abansi yashize hanze amashusho y'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu n'abakuru b'ingabo za Israel zigwanira mu kirere. Mu ntango z'indwi igisirikare ca Israel caragabishije abantu kuva mu turere two muri Hodeha, Halif n'ikindi kivugo ca Ras Isa. Abahuti barabandanije gutera ibitero vy'ibisasu byo mu bwoko bwa za muzinga vyibasira Israel naho bari bemeranyije guhagarika intambara bifashijwemo na Amerika. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yagirije Uburusiya ko bwateguye urugendo rw'ubusa rwari rurabana n'ibiganiro vya mbere vy'amahoro bitaziguye hagati y'izo mpande zimaze imyaka irenga 3 zishamiranye. Intumwa za Ukraine n'Uburusiya zitarimwo abakuru b'ivyo bihugu zabonaniye muri Turkiya. Nta masezerano yo guhagarika intambara yashitswe ko, ariko izo mpande zibiri zivuga ko zizohanahana imbohe igihumbi ku ruhande rumwe rumwe. Umushikiranganje
umushikiranganje wo kwivuna abansi wo muri Ukraine Rustem Umerov yatanze itangazo ku bamenyeshamakuru inyuma yaho ivyo biganiro birangiye. Twahejeje inama yacu, urutonde rw'ivyirwa twari twahawe n'abatwakiriye n'abo dufashanya kwari kuganira ubwa mbere ku guhagarika intambara, bwa kabiri ni inzira yo gutanga imfashanyo no guhanahana amakuru, hanyuma cya gatatu ni inama ishobora guhuza abategetsi bacu. Twemeranije guhererekanya abantu 1000 kandi tukaba turiko turiga ku bindi vyokorwa. Bagenzi bacu babandanya kuvugana hanyuma bahanahane inyandiko. Hagati aho Perezida Trump yongeye kuvuga ku nama azogirana na Perezida Putin avuga ko ivyo bikwiye kuba vuba hashoboka. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Igihugu ca Gabon carekuye ari Bongo Odimba yahoze ari umukuru w'igihugu kimwemerera kuja muri Angola, ariko ivuga ko ikirindiriye ko umugore we n'umuhungi wiwe bacigwa urubanza. Bose uko ari batatu bari bafunzwe kuva mu mwaka wa 2023 igihe Brice Oligui Nguema muvyara wa Ali Bongo yafata ubutegetsi. Sylvie na Noureddine Bongo bari bafunzwe kubera bagirizwa ibiturire, ariko bararekurwa mu ntango y'indwi inyuma yaho Perezida wa Angola agiriye urugendo i Libreville. Ariko abashinjacaha b'i Gabon bavuga ko ivyo baregwa bitavuyeho. Umushinjacaha mukuru wa Sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC yahagarizwe mu kazi vy'akanya gato gushika amatohoza ku birego vy'ubusambanyi akekwa ko aheze. Mu mwaka uheze Karim Khan yagirijwe gufata ku nguvu icegera ciwe mu hoteli yo muri New York. Abashikiriza amanza biwe bavuga ko bashimitse ko ivyo birego atari ukuri, ahubwo ko we yashizweko igitutu co gutanga imihoho. ICC yaraneguwe kubera yasohoye umutahe wo gufata umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu mu bijanye n'intambara ya Israel i Gaza, n'uwundi wo guta muri yompi Perezida Putin ku bijanye no gushimuta abana b'abanya Ukraine. Umushikiranganje wa mbere wa Pologne Donald Tusk murantunga yagirije umugwi w'abarusiya binjiye mu mashini nyabwonko batayifitiye uruhusha bakorera ku rubuga rwa Telegram ko ari bo bagavye igitero cyo kuri internet cibasiye urubuga rw'umugambwe wiwe imisi 2 imbere y'amatora ya president. Yavuze ko ari twigoro two guhagarika ico gitero kikibandanya kandi kikaba kiriko kiragira ingaruka ku mbuga zindi migambwe ibiri igendera ku matwara yo hagati y'Iburyo na y'Ibubamfu. Mbere yaho umuyobozi mwishikira mu biro vya President Tusk yavuze ko igitero ca internet catanguye mu gatondo catumye imbuga zibiza umugambwe wa Civic Platform zihagarara gukora. Jacques urakoze Nina, iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru. Muri aya makuru turakomereza kubagezaho ukuntu abanyapolitiki mu Burundi barimo kwitegurira amatora y'abadepite, abasenateri n'abajyanama ba komine ateganijwe ku itariki ya 5 z'ukwezi gutaha. Nyuma yo kubagezaho mu ntangiriro za kino cyumweru uko amashyaka amwe yakomeye mu gihugu yatangije ibikorwa byo kwiyamamaza mu bice binyuranye by'igihugu, uyu munsi twavuganye n'undi mukandida wigenga ni Jules Niyongabo witoreza umwanya w'umudepite mu ntara ya Bujumbura yagutse igizwe na Bubanza, Cibitoke na Bujumbura. Aratangira asobanura muri make ibyo asezeranya gukorera abanyagihugu. Guharanira intwaro ibereye. Intwaro ibereye niyo nyinshi gutuma abari mu nzego bakorera igihugu bubahiriza amategeko agasubira agafata inzira, intahe igafata ijambo, ubutungane bugakora, iterambere igasubira kuba rusange rya bose, ibintu byose bigakorwa neza, umuntu ari mu mabanga akayakora adakorera inyungu z'umwe canke babiri ariko akorera inyungu z'abarundi bose. Intwaro ibereye ni ikintu cy'urufatiro tugomba kugarukana mu gihugu cacu tukayiharanira, ariko kandi hariho n'iterambere rusangi. Ubutunzi bw'igihugu bugezaho umwansi arutoza gati, tugomba guhagurukira iterambere ry'igihugu mu gushiraho amategeko ashobora gutuma urudandazwa rugenda neza, hakabaho itozwa ry'amakori ryubahirije amategeko, ko kenshi usanga amakori ariko aratozwa yamusanga yaduze, hano ugasanga ntibibahirizwa amategeko, ugasanga buri kwezi, buri ndwi, buri mezi angahe ibintu birahinduka. Umuntu agiye kurangura ikintu azi ngo yatanze ikori ryayo bwa mbere agarusanga yaduze yarenze, bigaca bituma ubuzima buzimba, ibintu bikazimba ku masoko. Hanyuma kandi hashoboye kuba amasezerano
hagati y'ibihugu bigenzi by'u Burundi. Twamye dufite ibihugu bigenzi by'u Burundi byanyidufata mu mugongo, n'ubu biracariho, gusa bindiriye ko abarundi bafata umurongo mwiza, umurongo wo kutaba abanyamwigendako, kuko nyamwigendako ntari biri menshi. Nk'umukandida wigenga ufise uburyo buhagije? Oya, haba na gatoyi uburyo ntibuhagije, kuko nta nteguro n'imwe mu bisanzwe ibindi bihugu usanga cyo bita ngo kigega kijeje gushigikira demokarasi, kugira ngo abantu bose bafite ivyumviro, bafise n'abashigikiye mu vyumviro bashobore kurinda ingene babishikiriza bashigikiwe n'ibigega bijeje gushigikira demokarasi. Muga mu Burundi nta bihari. Turagerageza mu buryo buke dufise duhabwa n'abakunzi badushigikira n'uburyo bwacu nyene bwite, tugashobora kuboneka ku rubuga, tukaboneka ku mbuga ngurukana bumenyi. Twaratamwe n'imyamamazo, twaraduze ruguru, tumaze kuduga rimwe, kuko turateba kuduga ruguru kugira ngo tugende dushikira abarundi bari kure cyane. Muri Bujumbura nshasha yagutse mu yahora intara ya Cibitoki, intara ya Bubanza, hose barakeneye kutumenya, bakamenya n'ivyumviro n'imigambi dufitiye igihugu. Kuki wahisemo kwitoza nk'umukandida wigenga wo kujya mu mugambwe? Icambere cyo imigambwe yo mu Burundi myinshi usanga ifite umurongo igenderako, kandi ugasanga iyo mirongo kenshi iyo bagezeyo n'uwaragize ngo ahagaze atumbereye neza, ugasanga harimo guhungabana, hakaba inyinyurana ryama rihari mu bya politike. Rero nitwigeze duhurumbira kuja mu migambwe mu myaka iheze, kubera ko twabona ntaho bishobora gushika na igihugu canke kudushikana natwe ubwacu. None se niba utari mu mugambwe, iyo migambi yose wavuze ufitiye abanyagihugu uramutse utowe izashyikirwa gute mu nteko mu gihe nta bandi badepite musangiye umugambwe bagushyigikiye? Bizera yuko no mu nama nshinga amateka tumaze gushikayo tutazobura abandi bashinga amateka bavyumva kumwe natwe, kuko iki gihugu kirafise abagabo b'inyamunyu bazi ukuri, bagendera ukuri n'ijambo, badatanika ijambo, bazokenera kubona impinduka. Kuko bitagenze uko haba hariho izindi nzira atari nziza, usanga abantu bihutira kujamo zaba zidusubiza inyuma aho gutera tuje imbere. Kuri hari abagabo b'inyamunyu bazari mu mashinga amateka babona ukuri, bakeneye iterambere ry'igihugu, bakeneye kubona Burundi busubira kugira iteka n'itekane. Jules Niyongabo, tuve mu Burundi tujye mu Rwanda. Mu gihe icyo gihugu gihanganye n'igabanuka ry'ingufu z'ibicanwa bikomoka ku mashyamba, abanyarwanda batangiye kwiyambaza ubundi buryo bwasimbura inkwi n'amakara bigenda biba bikeya. Hari abayobotse gaze ariko bavuga ko ibahenda cyane, hari n'abagikoresha amakara ariko uretse no kuba agenda aba makeya nayo ngo arahenze. Hari ababonye ikibazo nk'uburyo bw'ishoramari bagerageza gukora ibindi bicanwa. Ikigo Biomasters ni kimwe mu byafashe iya mbere, gikora ibicanwa byitwa palette zikorwa mu bisigazwa by'ibimera byajyaga bipfa ubusa. Umunyamakuru wacu Jean Claude Mwambutsa yasuye iki kigo mu mujyi wa Rubavu, adutegurira inkuru ikurikira. Ndi mu mujyi wa Rubavu mu kigo Biomasters gikora ibicanwa bizwi nka palette. Ibimashini binini bitonze ku murongo birahererekanya ibisa n'umusenyi ukomoka ku ibarizo ry'imbaho, ibindi biratsindagira, naho ibindi bikabumbabumba kugeza ubwo hasohotse akantu kameze nk'isegereti ariko kitwa palette. Uretse iri barizo, zimwe mu mashini zirashwanyaguza ibisigazwa by'ibiti byasigaye mu isarura ry'amashyamba nk'ibishyitsi cyangwa amashami mabi atavamo imbaho. Innocent Sekeyukunze ni impuguke ikurikiranira umunsi ku wundi imikorere y'uru ruganda. Iyo urebye usanga ahantu ugenda ukora hari ishyamba ubu habaye ubutayu. Rero bisaba ko tushaka tugakoresha bya bindi twatwika, bya bindi byapfa gubusa, ya myanda yapfa gubusa, akaba rero tubyazamo umusaruro. Ubwo ni ukuvuga ngo ni ibarizo ukenera, cyangwa bya ibitiritiri by'ibigori, cyangwa se bya bisigazwa by'amakawa na bya bisigazwa by'umuceri. Noneho ya mashyamba yacu tukayabungabunga, yazera bagakoramo za mbaho, ibisigaye bimwe bimwe tukongera mu byo twakoraga tugakora palette. Ubu bwoko bw'ibicanwa bwitwa palette ngo burahendutse. Ikiro kimwe kikaba kigurishwa amafaranga 300 y'u Rwanda. Umuryango uciriritse ukaba ushobora gukoresha nk'ibiro 40 ku kwezi, bihwanye n'amafaranga ibihumbi 12. Haracyari ikibazo ku mbabura zihariye zikoreshwamo ibi bicanwa, zigura amafaranga 80. Gusa umuturage yiguze ayihabwa kuri 1/2 cy'igiciro cyayo, asigaye akishyurwa mu buryo bwa nkunganire butangwa na leta. Mukabadege Beata utuye mu gace ka Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, umwe mu bakoresha izi palette, yanyemereye kwinjira mu gikoni cye, ansobanurira imikorere y'ibi bicanwa bishya. Nakoreshaga nk'imifuka hafi 3 y'aya makara asanzwe. Ubu ngubu nkoresha
imifuka 2 mu kwezi umva ni nkaho ari 12. Ikindi nuko gazi zikuntu rimwe na rimwe n'umukozi iyo udahari kwitwararika n'ibyo byose bizi ibintu by'impanuka ugasanga wenda gaze ntiyibagiwe nko kuyifunga akaba yanatwika. Urumva naragabanukiye ku mafaranga ngabanukirwa no kuvuga ngo ibintu by'isuku. Mu gihe ibicanwa bigenda biba bikeya kuko amashyamba nayo asa n'agenda acika ngo birihutirwa ko hashakishwa ubundi buryo bw'ingufu zo gucana butari ibiti cyangwa amakara. Claudia Munch ni umwe mu bashinze ikigo Biomasters ndetse akaba ari nawe muyobozi wacyo. Pellets save 90% of wood compared to charcoal and therefore Pareti zigabanya ibiti bikoreshwa nk'ingufu zo gucana ku rugero rwa 90% ugereranyije n'ibikoreshwa hatwikwa amakara. Ikindi nuko pareti zigabanya cyane imyotsi yoherezwa mu kirere bivuze ko ari nziza ku buzima bw'abantu no ku bidukikije. Biomasters ni ikigo kitaramara igihe kinini gishinzwe, ubu kikaba kibarura abaguzi bahoraho bagera ku 6,000 mu mujyi wa Gisenyi, Kigali ndetse no mu gace k'Ubugesera. Aba baracyari bakeya cyane ugereranije n'ubushobozi uruganda rufite bwo kuba bwakora parete zingana na toni n'igice buri saha. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Rubavu. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM Majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha ya saa 12:46 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Reka noneho dukomereze mu kiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mukino wa basketball. Ejo kuwa gatandatu hazatangira imikino ya BAL y'ijonjora ryo gushaka itike y'imikino ya nyuma izabera muri Afurika y'Epfo ku makipe y'ibihangange muri Afurika. Itsinda rizakinira i Kigali rizwi nka Nile Conference rigizwe n'amakipe 4: APR Basketball yo mu Rwanda, Al Ahly Tripoli yo muri Libya, Made by Basketball MBB yo muri Afurika y'Epfo ndetse na Nairobi City Thunder yo muri Kenya. Imikino iteganyijwe ku munsi w'ejo ari nayo yo gufungura iyo mikino. Umukino wa mbere uzahuza Made by Basketball MBB yo muri Afurika y'Epfo na Al Ahly Tripoli. Nyuma y'uwo mukino APR Basketball ikazacakirana na Nairobi City Thunder. Mu Burundi ku cyumweru hazakinwa imikino ya kimwe cya kabiri y'igikombe cyitiriwe umukuru w'igihugu. Bumamuru izakina na Flambeau du Centre naho Musongati ihure na Vitalo. Ngarutse mu Rwanda, shampiyona y'umupira w'amaguru yo igeze ahakomeye mu gihe hasigaye imikino 3 gusa. Izi mpera z'icyumweru ziraba ari ishiraniro ku makipe ashaka igikombe narwana no kutamanuka. Imikino yizihatanira igikombe noneho izabera ku isaha imwe ku munsi umwe wo ku cyumweru. Rayon Sport izahura na Bugesera mu gihe APR FC yo izakina na Gorilla. Ikipe ya Rayon Sport irarusha APR FC inota 1. Muri Afurika, impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru ku isi FIFA yakuyeho ibihano yari yarafatiye Congo Brazzaville byo kuyihagarika mu marushanwa atandukanye y'umupira w'amaguru. Ibyo bihano byari byarashyizweho mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nyuma y'uko leta y'icyo gihugu yivanze mu bikorwa by'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru FECOFOOT. Uko guhagarikwa kwatumye imikino ya Congo Brazzaville yo gushaka itike y'igikombe cy'isi 2026 isubikwa. Congo Brazzaville yagombaga gukina na Tanzania na Zambia. Iyo mikino yemurirwa mu kwezi kwa gatatu, gusa ntiharamenyekana neza amatariki mashya y'iyo mikino yari yarasubitswe. Imikino 4 ya nyuma yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026 iteganyijwe kuzakinwa mu kwezi kwa 9 n'ukwa 10, naho iyo gushaka itike y'igikombe cya Afurika yo ikaba izaba mu kwezi kwa 11. Mu Bwongereza, shampiyona ya English Premier League yamaze kwegukanwa na Liverpool nayo iragenda igana ku musozo. Amakipe azakina umukino wa nyuma wa Europa League, Manchester United na Tottenham kuwa gatatu tariki 21 yahawe amahirwe yo gukina imikino yayo ya shampiyona muri iri joro.
Tottenham irajya kwa Aston Villa yo iri kurwanira kubona umwe mu myanya 5 ya mbere y'amakipe azakina Champions League umwaka utaha. Manchester United yo iraba iri Stamford Bridge. United ishobora kuruhura bamwe mu bakinnyi bakomeye, gusa Chelsea yo iri kurwanira umwe mu myanya 5 ya Champions League umwaka utaha. Arsenal izakira Newcastle United, imwe mu makipe 5 arwanira umwe mu myanya 5 ya Champions League. Mu yindi mikino harozahuza West Ham United na Nottingham Forest. Nottingham nayo iri mu ntambara yo gushaka umwe mu myanya 5 ya Champions League umwaka utaha. Leicester City izahura na Ipswich Town. Aya makipe yombi yamaze kumanuka akazakina mu cyiciro cya kabiri umwaka utaha. Ni mu gihe kwa mbere Brighton izakira Liverpool, yo yamaze nyine gutwara igikombe cya shampiyona. Ikindi wamenya nuko Everton izakina umukino wa nyuma ku kibuga cya Goodson Park mbere yo kwimukira ku kibuga gishya ikazakira Southampton, yamaze kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Mu Bwongereza kandi ejo kuwa gatandatu hateganyijwe umukino wa nyuma final y'igikombe cya FA uzahuza ikipe ya Manchester City n'ikipe ya Crystal Palace ku kibuga cya Wembley. City imaze gutwara ibikombe 6 bya FA kugeza ubu, naho Crystal Palace ntirakimanika n'umunsi n'umwe. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'imikino. Ariko mbere yo gukomeza, reka nsubire kuri ya nkune nababwiye mu ngingo z'ingenzi z'amakuru yo ku rwego rushinzwe kurinda umutekano w'abaturage muri Gaza rugenzurwa na Hamas. Ruvuga ko abantu hafi 100 baguye mu bitero byo mu kirere bikaze by'ingabo za Isiraheli byibasiye amajyaruguru y'iyo ntara. Abanyapalestina bahatuye baravuga ko igisirikare cyahagabye igitero simusiga cyo kubutaka mu kirere no mu nyanja mu rukera rw'uyu munsi. Isiraheli yari yakangishije kugaba igitero gikomeye niba nta masezerano y'amahoro igiranye na Hamas mbere y'uko Perezida Donald Trump arangiza uruzinduko arimo mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Ni inkuru ya Sebastian Asha mugezwaho na Robert Patrick Misigaro. Nibirasa nk'igikorwa ca gisirikare Israel yatangaje ivuga ko kigamije kwigarurira akarere kose ka Gaza, ariko ibi bitero biheruka vyari simusiga. Vyagabwe i Beit Lahia na Jabalia mu buraruko, hamwe no mu micungararo ya Deir al-Balah, hamwe no muji wo mu manuko wa Khan Yunis. Mu muji wa Gaza, umunyamakuru wa BBC yabonye imiryango yahunze iva mu buraruko bakwegwa n'indogobe. Umuvyeyi umwe yagize ati, nta matera, nta vyo kurya canke amazi dufise, kandi ntituzi iyo twerekeza. Igisirikare ca Israel kivuga ko kiriko kiragaba ibitero ku migwi y'abagwanyi b'Abanyepalestina, ngo kandi kimaze kurasa ibibanza 150 kuvejo. Mu gihe Perezida Trump avuye muri ako karere, icizere cyuko urugendo rwiwe rwari kuzana ihagarikwa ry'intambara canke gusubira gushikana imfashanyo Gaza cagabanutse. Haciye 10 Israel yugaye ubwinjiriro bwose bwa Gaza, ivuga ko ari mu ntumbero yo kotsa igitutu Hamas. Inkuru ya Sebastian Asha. Dukomereze mu kiganiro baza muganga nkuko bisanzwe buri wa gatandatu. Ejo rero nakuburi wa gatanu. Ejo rero kuwa gatandatu ni umunsi ngarukamwaka wahariwe kuzirikana ku ndwara y'umuvuduko ukabije w'amaraso izwi nka hypertension cyangwa high blood pressure mu ndimi z'amahanga. Nimwe mu ndwara 5 zica abantu benshi kurusha izindi ku isi. Iyi ndwara kandi iri no mu Rwanda. Mu gushaka kumenya uburyo iyi ndwara iteye nuko yakwirindwa, turongera tubasubiriremo ikiganiro twagiranye na Dr. Evariste Ntaganda ushinzwe indwara z'umutima mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima ABC. Yaganiriye na Yvette Kabatesi, yatangira amusobanurira ko iyo ndwara imeze. Mwiriho neza. Umuvuduko w'amaraso ni imwe mu ndwara 5 za mbere zihitana abantu benshi ku isi nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Cyakora ngo hari icyo umuntu yakora kugira ngo abashe kuyirinda. None turi kumwe na muganga Wirimucyo. Umuvuduko w'amaraso ni ikibazo cy'imitsi y'amaraso iba ireze. Uko abantu bagenda bakura, imitsi igenda ikomera cyangwa ikarega ku buryo amaraso adatembera neza. Mu bantu benshi
birizana kugeza kuri 90% nta kintu kigaragara mu by'ukuri kibitera, ariko hari ibyo twita risk factors zongera ibyago by'uko umuntu yagira umuvuduko w'amaraso. Niba ababyeyi bawe bari bafite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso, nawe ufite ibyago byo kushobora kukigira. Kuba umuntu abyibushye, adakora imyitozo ihagije, atarya indyo yuzuye, kuba umuntu anywa itabi, anywa inzoga, kuba umuntu afite uburwayi bw'impyiko, diabete cyangwa uburwayi bwa tiroide, hari n'izindi ndwara nyinshi zishobora kongera ibyago byo kugira umuvuduko w'amaraso. Hama ngo umuntu yamenya gute ko afite iki kibazo cy'umuvuduko w'amaraso? Ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso umuntu akimenya iyo yipimishije. Ntabwo utegereza kugira ibimenyetso, kuko iyo bagize ibimenyetso biba byageze kure. Ni ukujya kwa muganga, biba byiza bawupima inshuro nyinshi, nibura nk'inshuro 3, kandi bakayipima umuntu yabanje gufata iminota 30 akaruhuka kugira ngo ibipimo bize ari ibipimo nyabyo. Iyo byakabije rero, ibimenyetso biterwa n'igice cy'umubiri cyafashwe. Hari igihe umuntu ashobora kumva ananiwe muri rusange, kurwara umutwe, hari igihe umuvuduko w'amaraso utera ingaruka ku zindi ngingo z'umubiri, ni ukuvuga bishobora gutera ibyo twita stroke, umuvuduko uri hejuru, yagize ikibazo mu bwonko. Umuntu ashobora kugira ikibazo mu maso kubera ko udutsi dutoya two mu maso twangiritse, ntarebe neza, ashobora kugira impyiko ntizikore neza, ashobora kugira ikibazo ku mutima, ari ingaruka zavuye ku muvuduko w'amaraso. Icyo gihe agacika intege, akaba adashobora kugenda ahantu hazamuka, ibirenge bishobora kubyimba. Ariko abantu benshi, igice kinini cyane, ntabwo baba bafite ibimenyetso. Niyo mpamvu ari ngombwa ko abantu bose bagomba kwipimisha akamenya umuvuduko ukuntu uhagaze. Ibintu byose tubwiye hari aho bihuriye n'ayo maraso apompwa yinjira mu mutima? Yego, umutima utera amaraso akava mu mutima akajya mu mitsi y'imijyana, amaraso akajya mu bwonko, akajya mu maso, akajya mu bihaha, akajya mu mpyiko, akajya mu maguru, akajya mu bice byose by'umubiri. Iyo rero harimo uwo muvuduko w'amaraso cyangwa iyo mitsi ireze, amaraso adatemberamo neza, bituma umutima ukoresha imbaraga nyinshi. Iyo umutima ukoresha imbaraga nyinshi igihe kirekire, uragera ukananirwa, noneho ukagira ibimenyetso by'umutima wananiwe, ariko ikintu cyabiteye bwa mbere ari umuvuduko. Hari igihe umuvuduko uravurwa muga? Uravurwa, hari ibintu umuntu agomba gukora, ibijyanye n'imirire, ibijyanye n'imyitozo ngororamubiri, ibyo birawumanura iyo udakabije cyane, ariko niyo ukabije n'ubundi urakomeza ukabikora, noneho ukongeraho n'imiti. Imiti rero umuntu aba agomba kwifata igihe cyose. Hari abantu bivuza bamuha imiti ukwezi kwashira, akavuga ngo muganga yanyandikiye imiti y'ukwezi, ibyo ari byo byose narakize. Ntabwo ariko bimeze. Ntabwo umuntu akira ngo uvuge ngo umuvuduko wakize burundu. Niyo ibintu bimeze neza, uba ugifite ibyago by'uko ushobora kongera kuzamuka. Niyo mpamvu niba umuvuduko barawubonye, biba ari byiza guhora umuntu apima, noneho muganga yabona ari ngombwa akamuhereza imiti. Hari abajya bavuga ngo umuvuduko ngo wica nabi, ngo akenshi ngo wica ngo usinziriye, bituruka kuki? Ushobora kugira ingaruka, yego, ukazibona zihuse, ariko ingaruka nyinshi zigenda ziza buhoro buhoro. Umuntu aba afite umuvuduko bakanamubwira ko ufite, ariko agasa nk'ubyirengagiza, kandi nawe muri wakumva nta kibazo afite, ariko umuvuduko ukiri hejuru. Ibyo bigenda byangiriza ingingo, urugero nk'impyiko, buhoro buhoro. Ntabwo ari ibintu byaba mu kwezi kumwe cyangwa amezi 2, ariko nyuma y'imyaka runaka impyiko zirageraho zikananirwa burundu. Rero niyo mpamvu umuntu aba agomba kubifatirana, kuko izo ngaruka hafi ya zose ntabwo zisubira inyuma. Niyo dusanze zatangiye tuzifatirana aho zigeze, ariko ibyinshi ntabwo bisubira inyuma. Muga mwakomejeho muvuga ko akenshi indwara y'umuvuduko itagaragaza ibimenyetso. Biroroshe kwirinda? Yego, hari ibintu umuntu akora kugira ngo agabanye ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso. Hari ukurya neza, gukurya neza no kurya imboga nyinshi, ibindi bikaba bikeya, kurya umunyu mukeya, gukora siporo nibura nka 3 mu cyumweru, gukora isaha ku munsi, kuryama ukaruhuka nibura amasaha 8 mu ijoro, kureka itabi, kunywa inzoga mu rugero. Ibyo ngibyo byose ni ibintu umuntu ashobora gukora kugira ngo agabanye ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso. Uretse ko ushobora gukora n'ibyo byose, kubera bya bintu twavuze bijyanye n'ukuntu umubiri wawe uteye, nubwo ukagira umuvuduko. Ariko ushobora kuba udafite ibyago byo kurwara, umubiri wawe utakagombye kurwara, ariko kubera ko ufite ibyo bintu bindi bishobora kuyizamura, tension ikazamuka. Muganga Wirimucyo watubwiraga ku ndwara y'umuvuduko w'amaraso, ni naha dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo, ikiganiro gasanduka amabaruwa 2790
cyangwa mushobora no kutwandikira kuri email bazamuganga@gmail.com. muramuke neza. Ni muganga rero wiri mucyo, si muganga Evariste Ntaganda nkuko nari nababwiye mu kiganiro cy'imvo n'imvano. Ejo tuzabagezaho ikiganiro kivuga ku itegeko ryashyizweho mu Rwanda ryemerera abakobwa n'abahungu bafite imyaka 18 kurushinga. Mwakoze cyane guhitamo BBC Gahuza Miryango.